Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Numunezero ntangere gusubira guhura namwe mwahisemwo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi kwa gatanu igenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka w'2022. Duhere aya makuru ku ngingo nkuru ziyagize. Amapikipiki atari make yarayahiye aratokombera kuri station imwe iri muri zone Kamenge iri muri commune Ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Icatumye iryo sanganya ry'umuriro ntikiramenyekana. Wahoze arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi avuga ko yizeye ko igenwa rya leta nshasha hari ivyo rigiye guhindura mu Burundi. Leonce Ngendakumana ariko asaba umukuru w'igihugu gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu n'agateka kazina muntu. Idonido ni mukanya. Imiryango y'abasirikare bagiye kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia bavuga ko batabona ingene bagiye kurungika abana babo ku mashure, ni mu gihe abo basirikare bavuga ko baheraniwe imishahara y'amezi agera kuri 5. Nkuko bisanzwe rero ku misi yose ya gatanu igice ca kabiri cano makuru kigizwe n'ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi tuganira n'abarimyi bo mu ntara zitandukanye aho batubwira uko biteguriye umutasuro. Aya n'ayandi ni mukanye sase sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nayimejeje ko yabwira mu ngingo nkuru. Ipikipiki zirenga 100 zaraye zihiye kuri station y'igitoro imwe iri muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Ivyatumye uwo muriro waduka ntibiramenyekana gushika ubu. Inkuru ya Ines Gakiza. Uwo muriro wadutse nk'igihe c'isaha 10 z'umugoroba kwibarabara rya 11 kuri station iri ku gituro c'amabus kiraho bita kuri terminus ni muri quartier Twinyoni ya zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Ipikipiki zirenga 100 hamwe n'amabajaj 6 byari bitondeye igitoro nizo zahiriye kuri iyo station, hakaba mbere hari n'abantu bakomeretse. Bamwe bavuga ko uwo muriro waturutse kuri pompe itanga igitoro, abandi bakavuga ko byavuye ku ipikipiki. Sakubi ni minota nka 10 ni nk'umuriro watangura kwa hanyuma bariko baranurisha ingene vyagenze. Haje moto nkeka nimba yari gishushe, hanyuma rero bushi ngo ibitoro bikeyi bariko bashira muri reservoir vyakorokeye kuri buji ya moto umuriro ushuraka. Iyo station bita BUPP y'uwitwa Ntisezerana muri kino gihe ikaba ikikujwe n'abapolisi batari bake. Ines Gakiza tugukengurukire. Mu gisata ca politike leta y'u Burundi yaraye ihindutse ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Mu bashikiranganje 15 bari bagize leta yari hasanzwe hahindutsemwo abashikiranganje 5. Aho mwomenya ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange hamwe n'umutekano bwahora burongowe na Gervais Ndirakobuca muri kino gihe ari umushikiranganje wa mbere bwahawe Martin Ninteretse. Abandi bari bamaze igihe kitari gito muri iyo leta bakaba basubirijwe, harimwo umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema hamwe na Tade Ndikumana yarasanzwe aramutswa ubushikiranganje bw'abakozi ba leta. Tukivuga ibijanye n'ihinduka rya bamwe mu nzego z'igihugu, Leonce Ngendakumana avuga ko yizeye kwigenwa rya leta nshasha rizotuma ibintu bihinduka buke buke, ariko agasaba umukuru w'igihugu kubogoza n'abandi basubiza inyuma igihugu. Ico mbona twobanza gushima ubu nuko umukuru w'igihugu yavumereye ati ubu ndavuye hasi bakaboko ndabazi, aho banyegeza ibintu ndamaze kuhamenya, uko ubusuma butunganijwe ndabizi, aho bugarukira ndahazi, ati ubu rero ngira mve hasi ndabagwanye igishika gishika. Turabona rero ko umukuru w'igihugu ico kintu yagishize mu ngiro kandi yagihagazeko cane. Turabona kandi yuko umukuru w'igihugu mu bantu ariko arashiraho ubu harimo abantu bashobora gutanga ikizere ko ibintu bishobora guhinduka buke buke, nabo ngo bizoca bihindukira rimwe, bizohinduka buke buke nta kibazo biraboneka. Turavye abashikiranganje yashizeho, turavye
abo mu gisirikare mu gipolisi bariko barashiraho biraboneka ko abo bantu bashobora gukora ibintu bikamera nk'ibisubira mu buryo bukebuke. Ntitwoca tuvuga kandi ngo umushikiranganji wa mbere mushasha ngo tumusabe amananiza nawe nyene ari muri iyo leta. Twebwe turemeza neza ko ingorane ziri muri iki gihugu nizatewe n'umushikiranganji wa mbere yaraye aboguje amabanga yiwe. Oya, zatewe n'abantu benshi. Umukuru w'igihugu rero yobandanya abarondera basigaye kuko baracariho. Nk'ibibazo byihuta bijanye n'ivyanyegezwa bikagurishwa mu kinyegero biboneke, abantu basubire kuronka ibinyobwa, basubire kuronka agasukari, basubire kuronka igitoro, basubire kuronka isima, eka baronka ibyankenerwa byose bituma umuntu ashobora kubaho neza, akagira agateka, akanywa amazi meza, akivuza, akambara neza, koga agasabune. Uwo munyepolitike yigeze kurongora inama nshingamateka asaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gutunganya neza ibijanye n'itunga ry'igihugu, agateka kazina muntu na demokarasi. Icambere ni kwiyumvira ingene bokwegereza amafaranga abanyagihugu kuko nibo beneyo, ava mu makori batanga, ava mu matagisi batanga. Nta mukuru w'igihugu, nta mushikiranganje, nta mushinga amateka iyo tubwira ko azana amahera ngaha mu gihugu, ava mu banyagihugu, mu byo abanyagihugu bimbura mu buzi bunyuranye. N'amafaranga yoba afatwa ideni hanze azorihwa n'abanyagihugu, nabo baduha imfashanyo bayiha abanyagihugu. Ayo mafaranga rero umukuru w'igihugu afata ingingo ayakure hambavu y'abakaboko. Amafaranga rero yegerezwe abanyagihugu, ubutegetsi bwegerezwe abanyagihugu, ibikoresho byangombwa byegerezwe abanyagihugu. Muri komine umukuru w'igihugu ace yumvisha abashikiranganje ko batagenwe ngo baze kugira ikigera cya leta gwabo, ngo yabaje kurangura imigambi umukuru w'igihugu yashikirije yarahira, bategure neza imigambi yo mu bushikiranganje bajejwe, hama ishikizwe n'amashinga amateka n'ingingo z'amateka, bayirabe bayunganire kuko no baserukira abanyagihugu, hama ishigwe mu ngiro. Umukuru w'igihugu yumvishe babura amatari ba mustanteri, yumvishe abarongoye imitumba ko amafaranga arungikwa mu gihugu ari amafaranga y'iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu, atari amafaranga yabo, ari amafaranga yo kurangura imigambi yotuma itunga ry'igihugu gisununura, ubushomeri bukagabanuka, ubuzi bukaboneka, abantu bakaronka ibyo bifuza kugira bashobore kubaho neza, ntibabandanye babaho nk'abasezi nk'uko ubuye abantu bariko babasezi mu gihugu, kandi bafise umutwe inguvu yo gukora. Icya kabiri umukuru w'igihugu yokora ni kumvisha urongoye umugambwe CNDD-FDD ko umugambwe CNDD-FDD witwa umugambwe utitiranwa n'igihugu, ntarongoye igihugu, yama wiye ariko aravuga umenga arongoye igihugu nawe nyene. Ivyo navyo nyene birashobora gutera ingorane kuko ndituri mu ntwaro za gisirikare aho usanga umugambwe witiranwa n'igihugu. Ubu turi mu ntwaro ya demokrasi, haba imigambwe myinshi. Rero uwo mugambwe wumve ko aho utanye n'indi migambwe nuko gusa witwa kuri ku butegetsi. Hanyuma umukuru w'igihugu areka imigambwe ikore, areka amashirahamwe yigenga akore, areka amaradiyo akore, atangure gutegura neza kandi ari kumwe n'abandi amatora yimirije mu mwaka wa 2025 n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 mwidegemvyo. Ivyo byose rero kazogira akamaro ari uko abantu bafungiye ibya politiki cyangwa ibyumviro byabo bapfungurwa, abantu bahunze igihugu kubera ibyumviro byabo batahuka, abo bafise ibyo bagirizwa bakazobibazwa bari ngaha eko mu gateka. Kuba igihugu gifise impunzi nyinshi hanze ntigishobora kurangura umugambi w'amahoro n'umutekano. Intwaro ishingiye ku mategeko isa n'itabarizwa mu gihugu c'u Burundi. Uwo ni umwihwezo utangwa n'ishirahamwe Freedom House mu cegeranyo caryo c'uno mwaka w'2022. Iryo shirahamwe ryerekana ko uretse ko ruzingamitswe n'igiturire, urwego rw'ubutungane rukorera ku gitugu c'inzego zijejwe intwaro atayindi ntumbero zifise atari ugukingira ikibaba abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Iyi nkuru tuyibaze Josiane Muzaneza.
Urwego rw'ubutungane bw'u Burundi rukorera mu kwaha kw'inzego zijejwe intwaro nk'uko Freedom House bivuga, ari naco gituma ryahaye u Burundi amanota ubusa kuri 4 mu bijanye n'ubwigenge bw'ubutungane. Mu cegeranyo cayo ca 2022 Freedom House yerekana ko muri rusangi urwego rw'ubutungane rwiziziwe n'igiturire kandi ko abategetsi bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD badasiba kwivanga mu vy'ubutungane mu ntumbero yo gukingira ikibaba abanywanyi b'uwo mugambwe na cyane cyane imbonerakure zihohotera bo mu migambwe itavuga rumwe na leta. Muri ico cegeranyo nyene Freedom House inegura ko amasentare igipolisi hamwe n'inzego zijejwe umutekano bidakora mu mwidegezo canke ngo bikurikize amategeko, ibiheza bigatuma amabohero akubita kuzura kuko abarimwe abanyororo benshi bahagaritswe bidaciye mu mategeko, abandi nabo bagapfungwa by'agateganyo igihe kirekire cane nk'uko Freedom House ibandanye bimenyesha. Iryo shira hamwe rivuga ko n'ikimenyamenya urubuga ngurukana bumenyi gwihwezi bijanye n'amabohero ku isi World Prison Brief gwerekanye muri Kigarama 2021 ko abanyororo bari mu mabohero y'u Burundi barenga inshuro zitatu abategerezwa kuba bayarimwo. Ikindi Freedom House negura nuko mu banyororo 5200 bari bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu muri ntwarante 2021, 2600 gusa aribo bari bamaze kurekurwa muri mukakaro uno mwaka. Iryo shira hamwe rinibutsa kandi ko umugwi ujejwe amatohoza ba ONU wemeje ko bamwe muri abo banyororo bahavuye basubira gufatwa abandi babugwa irengero. Yihweza uko imanza zikurikizwa mu Burundi, Freedom House ivuga ko bafungwa bamwe bafashwe bagirizwa ko bakoze imyiyerekano yo muri 2015 batigeze bahabwa abashingwa manza babahagarikira, bamwe muri bo bagahava mbere bemera ibitari ivy'ukuri kubera ugutinya kwicwa. Mu gusozera ishirahamwe Freedom House ritera ivyatsi ingingo leta y'u Burundi yafashe yo kwiyonkora mu bihugu vyatewe umukono ku masezerano yashinze sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ingingo leta y'u Burundi yafashe inyuma y'iminsi mike gusa iyo sentare yuguruye amatohoza ku vyaha bifatwa nk'ivy'agahomerabunwa kandi vy'agashinyaguro vyagirizwa leta y'u Burundi. Josiane Muzaneza, inyuma y'akaruhuko gato dutandukira ibivugwa mu gisata c'intwaro. Rupeya Nkuko nabibabwiye mu ntango z'aya makuru, abasirikare bari mu gikorwa cyo gufasha kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia ico bise ATMIS bavuga ko baheraniwe imishahara y'amezi 5 mu miryango yabo, naho bakamenyesha ko batabona ingene bagiye kuvyifatamwo na cane mu gihe buca barungika abana ku mashuri. Idonido na Dani Claire iratwumva. Kuva muri ndamukiza uyu mwaka turimwo abasoda b'abarundi bari kugarukana amahoro muri Somalia muco bise ATMIS bavuga ko batarahabwa gashiruka bute kabagenewe nk'uko bamwe muri abo basirikare babimenyesha. Kuva AMISOM ihindura izina ikitwa ATMIS ntaco basubiriye kuhanuba uretse ayo bahembwe na AMISOM muri ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2022 nk'uko umwe muri bo abitubwira. Ntibahemba n'ukwezi na kumwe, ni ukuvuga ukwezi kwa kane k'uyu mwaka ntibahemba, ni ukuvuga ko ATMIS iberaniye kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ukwezi k'umunani, aho ni twebwe igakiheranira amezi 3 kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu kunahoranda kenshi bigoraniye Burundi. Urumva bari bahembwe amezi 9 Burundi bukabutanga no 4. Iruhande y'ivyo imiryango yabo ivuga ko mu minsi iheze abo basirikare bagize ngo barahembwe kubera buca bagaruka mu Burundi, ariko basanga bahawe ukwezi kumwe gusa, naho nyene bakaba basanze kwari kugira baronke ayo babakata ku ngurane bari bagiye basavye imbere yo kuja muri Somalia. Ibiheza ntivyorohere iyo miryango isanzwe ihanzwe n'ibindi bibazo. Ibaze ngo baregerarize abasoda babarengeje ukwezi kumva ko niyo bari kugira biriye ikiro bari bagiye batoye kugira bashobore kuramutwa ntibasira mu muryango bitohera mbere bazatangura kuza mu kw'icumi na rimwe. Maze kubona umuntu yaragiye muri misiyo ukumva ariko arakubwira urabuziranye duhera kugira ngo nyine ndonka taxi yo kuva aeroport no muhira. Urumva ko ari ibintu biba bakishaguma wumva ngo tuye amahera yo kubaka ingoro n'ibikoresho by'abana zitangura ishuri utaranakwiga. Uruganda rwa RPA twarondeye Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi kugira agira icyo ashikirije kuri ivyo birarane bafitiye ingabo z'igihugu, ariko twamukenye. Dani Claire
iratwumva tukiraho nyene mu gisata c'intwaro abanyagihugu bitura ikigo gitanga impapuro z'inzira cahoze citwa PAF baridoga ko bafatwa nabi cane uretse ko atana kimwe umuntu ahakenera ashobora kuronka adatanze igiturire abituye ico kigo barababazwa cane n'uburyo bakigwa aho birigwa bagangaraye kuzuba batagira aho kwicara ntibagirire n'imbabazi abageze mu zabukuru kurikira umwe muri abo banyagihugu yaganiriye na RPA. Umuntu yirirwa atonze kuzuba gasunagurwa gatukwa ugatara formulaire ngo yo mu mezi ngo abiri ngo niho uzoza ngo mu mezi abiri urumva kera formulaire zari zitagaguja ahantu hose mu mabiro ku mameza ubu barazinyegeje zigugwa hagati y'ibihumbi 50 na 70 mu kinyegero Ford urumva ntawe umenya neza ivyo ari byo aho ufite ibyihuta nta service ya agence ibaho hanyuma naho iyo passport bayikora naho irashobora kumara indwi zibiri iri muri service itanga amadokima barayibuze utonda yarakozwe urumva nakajagari gateye ubwoba nta service hari ifasha abantu uyoberwa uteruye umwana uyoberwa umutama abagendana ubumuga ntibatandukanye urumva nta mu officier uhabona na polisi bato bato bariko banyuragiranwa bazunguruka basunagura batuka biruka ngo bariko barondera ngo agafana igiturire bisa agafana babatirije umuntu aratonda saa 10 mu gitondo agataha saa 12 atararonka umuntu amwakira batagusiguriye igituma aho udashizemo rero ibyo bintu ngo byo gusorora wajuragijwe wahaye biya biruka bakubwira n'akamaramaza umukuru w'igihugu nafata ingingo ibereye atabare ico gisata. Uwo munyagihugu avuga kandi ko hakenewe gukogwa isuzuma ryo kwerekana neza uburyo ico gikorwa gitunganijwe maze ivyo byose bituma gikora nabi bigakosorwa. Aha atangura yerekana ko ugukora nabi kw'ico kigo vyereka n'abanyamahanga bacitura isura mbi ku gihugu. Mwongere mu mukurikire. Ishusho y'igihugu irabaye nabi cyane uretse n'abarundi dukenera impapuro z'inzira ubundi PAF niho umuntu abonera ubwiza bw'igihugu n'ububi bw'igihugu. Yumvira umunyamahanga yinjiye mu gihugu ataranaja kuraba ibibanza vyiza by'aradiro by'igihugu usanga kenshi ahera muri PAF guhinduza visa kurondera ibintu bene agashasanga akajya kajagaye aca yiya ishusho mu gihugu. Rero icokorwa harakenewe cyane audit nyine ico kigo cyotunganywa neza akaronsa umurongozi abishoboye arabi gitsure amenya abajya abapolisi byo barimo amenya itunganywa ry'igisata nk'ico gikomeye ku barundi no ku ngenzi. Harakenewe kongerezwa abakozi service ikoramo nk'abantu babiri bakagira bane abagira amasezi bakongerezwa hakaguka bakagira nk'amahangare hanze ahantu bakorera ibintu ku mugaragaro kujya ku muri obere abafotora bakagwira amagishe y'amabanki akagwizwa bagure ibibanza birahari baciye bahari mu bigori hanyuma umuntu akabaservi agashataha agasuma ateba kuronka iyo passport kubera kumbure hariho problème côté technique ivyo vy'amamashini ntavyo mugabo navyo nyene bakabivuga ariko umuntu agataha kazorindiya batamwanikiye kuzuba tukivuga ibiri mu ico gisata nyeno c'intwaro hari imyidogo mu barimyi b'umuceri bo ku mutumba wa Kinyinya ya gatatu zone Rukaramu muri commune Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura bahurikiye muri cooperative Kira bashira ahabona ukwivanga kw'abategetsi ba commune mu bijanye n'itunganywa ry'ibikorwa vy'iyo cooperative. Abo banyagihugu bavuga ko mu kiringo kidashika umwaka hamaze guhagarikwa abarongo iyo cooperative babiri kandi abanywanyi bayo batagishijwe inama. Iyi nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Umutegetsi wa komine yagirizwa kwivanga mu bikorwa hamwe n'itunganywa rya koperative Kira ihurikiyemwo abarimyi b'umuceri bo ku mutumba wa Kinyinya ya gatatu muri zone Rukaramu ni Emmanuel Miburo umuhanuzi wa musitanteri wa komine Mutimbuzi ajejwe ivy'iterambere. Uwo nawe nk'uko abanywanyi b'iyo koperative babivuga ngo akorana na musitanteri wa komine ari we Simeo Butoyi umwe mu barimyi b'umuceri aravyigana. Ikibazo cy'umuceri ku mutumba wa Kinyinya ya gatatu muri zone Rukaramu ihurikiye muri koperative Kira
hazanye amatati adasanzwe n'urongoye iterambere mu komine niwe Emmanuel Emmanuel umunsi ashyiraho umuperezida akamukura agashyiraho uwundi kubw'inyungu ziwe umugurumanga amategeko ya koperative akiha uburenganzira bwo gukura abadongoye iyo koperative akanama abagishije akabikora mu gutegura amakete akamusaneri musaneri akayasinya. Mu kiringo kidashikana umwaka abari barongoye koperative bashika kuri 3 barakuwe mu mabanga yabo nk'uko tubibona mu makete yagiye arandikwa FPA yashoboye kuronkera gopi. Ni mu gihe abanywanyi b'iyo koperative bavuga ko umukuru wayo atorwa n'inama ya bose ku kiringo c'imyaka 5 gishobora kwisubiriza inshuro nyinshi. Abanywanyi b'iyo koperative bakuwe mu mabanga yabo Nzenonza Bampema yakuwe mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2021. Uwamusubiriye mu mabanga ari we Elia Mahangayiko batazira mbimbi nawe nyene yarabogojwe kwa 20 mu Kakaro uyu mwaka wa 2022. Uyo nawe yahavuye asubirizwa na Jambe Beto Ntiyankundiye nawe araheza abogozwa mu kwezi kwa Myandagaro guheze kwigenekerezo rya 31. Abanywanyi ba koperative Kira bakababazwa no kubona muri kino gihe atawuyiramutswa ahari ibiheza bigatuma ibikorwa bicumbagira. Abantu bagihamwe kugira biyungunganye ariko bubaho byafata n'ibyo bareka aho iyo koperative isigaye aho itagira uyitwara. Abantu bose imiterwa cy'umuceri bibaza iyo bigiye kuzorereka abafite ubwo burenganzira boza bagafasha kugira ngo tutogwe uyu muntu biwe Emmanuel ariko iyo koperative nayo ibandanye yitunganya no kwisuganya kugira ibikorwa byayo bibananye bigenda neza. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Simeo Butoyi musantero wa komine Mutimbuzi co kimwe na Emmanuel Miburo umuhanuzi wiwe ajejwe ivy'iterambere ariko kuri telefone zabo ngendanwa batwishura ko bari mu kibanza ca kure. Emmanuel Niyungeko mukanya amakuru mushikirizwa na RPA arabandanya. RPA mu gisata c'amagara y'abantu kuri uno wa gatanu hatangujwe isekeza ryo gupima umugera wa COVID-19 abanyeshure biga baba mu ndaro mu gihugu cose. Iryo sekeza rikaba ryatangujwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida rikazohera kwigenekerezo rya 13 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Ngomenya ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko umunyeshure atazokwerekana urupapuro rwemeza ko yipimishije kandi atanduye ikiza ca COVID-19 atazemererwa kwinjira kw'ishure yigako. Ibifungurwa imiryango y'abarundi yihereza mu burere bw'ubuvuzi butandukanye ntibibereye haba ku rugero canke ku kanovera. Kubw'urunani rw'amashirahamwe araba ibijanye no gufungura kw'isi IPC biri mu bituma abana b'abarundi bari musi y'imyaka 2 bazingamikwa n'ingwara zifatiye ku gufungura nabi. Kubw'urunani IPC izo ngwara z'abana nazo ziza zisongera isibe. Umuco wo konsa abana igihe gikwiye ni kimwe mu vyo urunani IPC rubona ko vyofasha gukingira abo bana. Eric Niyonzima. Umwimbu jana ku mpeshi uje bukana barundi gushikira umwimbu w'agatasi wabaye muke. Ico ni kimwe mu bituma buri muryango waragize ikibazo cyo gushikira ibifungurwa haba kubijanye no guhindagura ibifungurwa canke kubijanye no kubironka ku rugero rukwiye uko umuntu abikeneye. Ivyo rero kubw'urunani IPS byabonetse hafi mu turere twose tw'ubuvuzi twakoze kamatohoza kandi bikaba vyarasinzikaje abana bari munsi y'imyaka 2. IPS ivuga kandi ko ingwara z'abana nk'ubushuhe buturuka kuri malaria, ingwara z'imisonga zigenda zihindagurika bivanye n'ibihe zisa n'iziza zisongera isibe. Ingwara zo gushibwamo zonyene nizo urunani IPS ruvuga ko zitajana n'ibihe. Izo rero urunani IPS ruvuga ko zigurirana mu gihe cici bituse kwigabanuka ry'amazi naryo rigatuma ivyo kwita isuku bigabanuka. Vyongeye kubw'urunani IPS inyonko y'ibitungwa iheruka kwibonekeza mu gihugu ishobora gutuma haba inzara gutyo gufungura nabi kukiyongera. Urunani IPS mu cegeranyo cago izingama ry'abana ryageze ku rugero rw'ibice hagati ya 30 na 40 kwijana. Ivyo bigatuma umwana umwe kuri 3 aharuka ko afise ingwara zikabije zidakira zituruka ku gufungura nabi. IPS rero ivuga ko ukonsa bituma abana bakingirwa. Aha ugo runani rubashima ko abarundi bafise umuco wo konsa. Eka kandi urunani IPS rubashima ko haba ihimirizwa ku rugero rushimishije ry'urucanco rw'ingwara z'agasama kumwe n'ibijanye n'amavitamine akingira inzoka. Tugukengurukire nawe Eric Niyonzima. Mu ntara ya Cibitoke naho haracibonekeza ubukene bw'igitoro. Abanyagihugu bo muri yo ntara bavuga ko igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu cahora kiboneka nabi ubu naco nyene gisigaye ari nko kurondera umuzi wibuye. Elvis niyo mwungere adushikane mu ntara ya Cibitoke. Kuri uyu wa gatanu ku masitasiyo yose ari muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke imwe gusa niyo yari ifise igitoro. Hari cyo mu bwoko bwa essence
ico gihe imirongo y'abatondera igitoro yari miremire. Abanyagihugu babona ko naho umukuru w'igihugu yemeza ko ikibazo c'igitoro yagifashe mu minwe nta kirahinduka. Umviriza umwe mu baga RPA aho mu ntara c'Ibitoke. Ikibazo kirahari cyane aho mu Rugombo iwacu mu ntara c'Ibitoke nta gitoro gihari. Igitoro aho kiri kuri sitasiyo yitwa Burundi munsi ya Bankobu, sitasiyo n'isezerana inazwi nka gitoro ifise sitasiyo Premier Ministre, ubu nta gitoro, sitasiyo z'urudara mu Cibitoke nta gitoro gihari. Abantu baratonze imirongo kwaho ga sitasiyo kamwe kari aha mu Rugombo imbere y'isoko ntiworeba. Urumva rero nta gitoro gihari, naho Mutama yavyifatiye mu minwe turabona ko umengo n'ikibazo. Mu ntara c'Ibitoke hoho ico hatandukaniyeko n'ahandi n'igitoro co mu bwoko bwa mazutu, abandi bavuga ko kimaze imisi kiboneka, bo bavuga ko badafise na ntete. Amazutu aza rimwe nyene aza kuri sitasiyo kwanda kugarika ntihaboneka, ariko ubu ntabihari kabisa. Hagati aho rero abubaka bari mu bariko bagira ibibazo, igiciro c'umusenyi n'amabuye kirabavuna, bitumwa cane cane nuko amabeni asomba ivyo bikoresho vy'ubwubatsi vyaduze igiciro. Dusimbire mu gihugu ca Tanzania mu gisata c'impunzi. Ingingo zihohotera abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania zirabandanya kwibonekeza muri ico gihugu. Kuri uyu wa kane abarongoye ikambi ya Nduta basohoye itangazo rivuga ko guhera kuwa mbere uwindwi iza igenekerezo rya 12 Nyakanga impunzi z'abarundi muri iyo kambi zitemerewe gukora ikintu na kimwe mu vyahora bisahiriza izo mpunzi. Mu vyo abo barundi babujijwe harimwo kudasubira kugendesha ipikipiki canke ikinga muri iyo kambi. Ivyo bikoresho navyo bikaba vyabafasha kunguruza abantu n'ibintu mu ikambi. Ikindi abarongoye ikambi babujije impunzi nuguhirahira ngo bagiye mu mirima yabo barimamwo iri nyuma y'ikambi. Impunzi z'abarundi zivuga rero ko zitekewe n'ubwoba bw'izo ngingo abategetsi ba Tanzania baguma bazifatira ngo kuko atakindi zigamije atari kubatahana ku nguvu. Mwomenya ko Sudi Mwakibasi ajejwe ibibazo vy'impunzi muri Tanzania yahaye impunzi ikiringo ntabanduka kitarenze umwaka uhereye ku itariki ya ndwi ruheshi uyu mwaka, aho yabamenyesheje ko uzoba atarataha muri ico kiringo azoheza akibonerako. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate duhereza ya makuru ku kiganiro dukingira ibidukikije. Ikiganiro dukingira ibidukikije cuno musi tuganira n'abarimyi bo mu ntara zitandukanye z'igihugu aho basigura uko biteguriye umwaka w'irima w'2023. Muri kino kiganiro turumva impanuro zitangwa nabo mu kigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe Izabu mu mpfunyapfunyo. Ikiganiro mugishikirizwa na Eloge Divin Remesha. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ikaze nshuti bakunzi ba RPA mu kiganiro dukingira ibidukikije mwama mukurikirana ku minsi yose ya gatanu. Mu gihe umwaka w'irima uri kuregereza gutangura, RPA yaraganiriye n'abarimyi batandukanye bo mu gihugu batubwira imyiteguro barimwo. Ni mu gihe kandi ikigo kiraba ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe Ijebu cyari giherutse kubahanura ko gifatiye ku mvura iri kiragwa abo barimyi botenyenya gutera mu mirima yabo kuko imvura ikenewe itari bwagere kugwa. Muri kino kiganiro kandi ahamande yuko abarimyi bavuga uko bakurikiza impanuro bahabwa na Ijebu, turaza kumva n'ico abahinga mu vy'indimo agronome mu gifaransa bavuga ku bijanye no kugendereza ibihe vy'irima. Eloge Divin Remesha nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro, ndongeye kubaha ikaze. Imyiteguro y'irima
irima ryegereje barimwo bamwe mu barimyi bo mu ntara za Mwaro na Ngozi bavuganye na RPA bamenyesha ko imvura yaguye ari nke mu bice bimwe bimwe ngo bariko barasiza bacunganye nuko imvura isubira kugwa gutyo bace bateragira imbuto. Imvura yaraguye rimwe hanyuma kirahera kirasuye kugwa ariko kubera hariho ahantu hatuma komine ya Gisozi mu gace ka Mugamba bariko baratera ikigori ubu ntihumye muri iki gice ca Kirimiro ni ku Nombe ntibashobora gutera kuko ntiyasubiye kugwa gusa bariko barasiza kugira ngo imvura niyasubira gukoroka bace batera. Ikindi kijanye no kwitegurira isezo bita twaraguze amase ikizuba twararishe mugabo turaza kuyitora turayirindiriye kugira tuzoze kuyitora ko nta kiringo co kuyitana kihari baratubwiye. Imvura ni nkeya kandi ubu ntiragwa ngo ishitse zo kwitegurira umwaka wo kurima umukasi hose bariko bararima cane cane nk'ahantu mu Nombe ahantu habitse vuvu hadacamerera n'ingoga ubu bariko bararima ariko si hose barima ahantu mu Dida n'ahantu mu Nombe. Aho iwacu imvura iramaze kugwa ariko ntiratasura iramaze kugwa n'inshuro nka 4 ariko ntabwo iratasura turacarindiriye yuko izotasura nyezina. Twaratanguye kwitegurira irima ubu ko turarima ku mitumba kugira turindire yuko imvura izotasura hanyuma dushobore guteragira ariko nubwo biruko n'abarimiye hafi y'imicamo hano ku micamo mu masoko bashobora kuvomera nk'ubu baramaze guteragira ibigori birameze kuva z'uko bazifashisha amazi yo mu myonga ubundi bwo ku mitumba ntituratangura guteragira turacariko turarima. Ubuyobozi bukuru bw'ikigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe Ijebu buherutse kumenyesha ko naho imvura yaguye ahatari hake mu gihugu abarimyi batoteragira imbuto ariko bamwe mu barimyi siko bavyumva. Ku ruhande rwabo bavuga ko impanuro ikigo Ijebu gitanga batazikorera ko cyane kuko ngo uretse kwizo mpanuro zidashikira abarimyi bose mu gihugu ngo biranashika Ijebu ikihenda. Ubundi Ijebu ivuga ko bikurikiza bivana hari igihe nabo nyene bihenda ntituzikorera ko cane tube turaba uko ikirere kimeze n'isi nyene imeze ahari nta mpanuro za Ijebu kuko nabo babivuga tugasanga sivyo basanga imvura ikigwa bavuze ngo ntigwa usanga amatariki bavuze ugasanga bihenze tube turabisi uko bimeze tugapfa gushirayo ibigori tubonye hatuma kuko ibigori bitewe mu k'umunani biraba vyiza kandi hacizuba nta mpanuro cane dukunda gukurikiza za Ijebu. Ikigo kijejwe kugenzura ivy'ikirere cyavuze twebwe turabikurikiza ariko natwe tukirabira uko biri nk'ubu ntaho teragira ni muri aya matariki turabona neza ko imvura ataragera yuko gwa neza kuko twosohora imbuto. Izo mpanuro nazo bisanzwe bizi yuko umuntu aciye aboneka akavura kamaze kuba gaca ateragira biranaga ariko binazo bitavyoma kubera hacahaka ibindi vyoba vyinshi twese iyo mpanuro yumviye hama ivyo vyodufasha nuko nk'abatatahura neza nabo bagaca bareka guteragira bateragiye nyene batabavyumva yuko nkeka hariho inyuma hoba hari ibindi vyuba. Mu barimyi bashikirwa n'impanuro zitangwa na Ijebu bamwe mu baganiriye na RPA bamenyesha ko atarizo baheza bagafatira ko zonyene ahubwo bazifatanya nuko bonyene basanzwe bigenzurira ibihe. Iruhande y'izo mpanuro ico kigo Ijebu twebwe turagerereza tukaraba ko imvura yatasuye turabimenya ariko nk'ubu turabona neza yuko iheruka kugwa ari igihugu urabaye ntitwoca dusohora imbuto nk'ubu turagerereza ubu imvura izosubira kugwa iguye tukabona irasubiriye duca duteragira duca tubona yuko imvura yatasuye tumaze kubona yuko yanwejeje. Ikindi nuko twe dutereramo igihe tubonye umunani gutanguye gusa no gutangura kugeze hagati tariki 15 kuduga
imvura imaze kugwa na rimwe rero ibigori niho biboneka biraboneka iyo twabiteye ku mvura ya mbere na cane cane ahantu hatuma cane ivyo rero sinavuga ngo biradufasha rwose turigenzurira ibihe turavyigenzurira ko dufata ko barya batatu kuko twemera imana tukaba benshi ari abakristo ntitukunda gufata mu vyo batubwiye kuko hari igihe babivuga ntibibe bica bituma rero n'uwo tutizera ko ivyo buze ari vyo nta kimwe bidufasha cyane cyane ngira nk'abantu b'abasirimu barashobora kubikorera kuko banavyumva ku bandi bo hari igihe batanavyumviriza uwo munyagihugu yahora abura hari itoborera canke nyine agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Inshuti bakunzi ba RPA turacyari kumwe mu kiganiro dukingira ibidukikije. Mwumvise uko bamwe mu barimyi bitwara naho bagejeje imyiteguro y'irima. Ikigo Ijebu ariko cyasabye abarimyi kutihutira gutera bafatiye ku mvura imaze iminsi igwa. Umuyobozi mukuru wa Ijebu Augustin Ngenzirabona yanavuze kandi ko n'imvura izogwa mu minsi iri imbere itazotasurira rimwe mu ntara kama zigize Uburundi. uko maze iminsi mubibona muri no minsi iheza ukwezi kwa myandagaro mwarabonye ko hari imvura iri ku rugero umengo rurakwiye iri kiragwa mu ntara kama zimwe z'igihugu cy'u Burundi uravye ukamengo iyo mvura isa n'ikwiye nkuko ushobora kwiyumvira gutera canke gukora iyindi mirimo ijanye n'igihe cy'agatasi. Nagomba hano mu kigo ca Ijebu kubamenyesha yuko igihe cy'agatasi kitaratangura. Iyo mvura ni imvura isanzwe yamigwa buri mwaka, mbere bashobora no bahora bayita kera ko ari itsindagira bigega. Iyo mvura rero irasanzwe, twebwe isanzwe turiko dutegura hano mu kigo ca Ijebu icegeranyo kijanye n'igihe cy'agatasi. Muri ico cegeranyo rero twateguye twagomba kubamenyesha bimwe mu byo tumaze gushikako turavye igihe cy'agatasi aho gitangurira, imvura uko izoba ingana n'aho giherera. Twabonye rero ko iyo mvura itazotangurira rimwe mu ntara kama zigize igihugu cy'u Burundi. Nk'akarorero nko mu gice kinini ca Mugamba na Migwa twabonye ko izotasura hagati y'itariki 10 na 20 z'ukwezi kwa Nyakanga. Mu ntara kama za Buyenzi n'igice kizoba gisigaye ca Mugamba, Migwa, Imbo, igice gitoyi c'Imbo, mu Kirimiro, mu Bututsi, mu Bugesera, mu Bweru n'igice ca Buyogoma. Tubona ko imvura izotasura hagati y'itariki 20 na 30 z'ukwezi kwa Nyakanga. Mu ntara kama zisigaye Buyogoma, Buragane, mu Kumoso n'igice kizoba gisigaye c'Imbo kano mu Buyogoma imvura tubona ko izotasura neza mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga. Ni ukuvuga rero ko iyo mvura muri ico gice mvuze tuzoyirindira mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga gushika itariki 10 z'ukwezi kwa Gitugu. Umuhinga mu by'indimo twaganiriye asigura nk'ivy'abarimyi bavuze. Uyu muhinga avuga ko abarimyi bazi kugendereza ibihe bakamenya igihe c'itera ko kigeze naho bataba bisunze impanuro zitangwa n'ikigo Ijebu. Musanzwe akamo ka Ijebu karakurikijwe kandi naho katobaye kamo hajya abarimyi barazi kugendereza ibihe byo kurima cyane, barazi icyo gukora n'igihe cyo kugikora. Nk'ubu hariho imbuto zimwe zimwe bateragiye mugabo barazi n'ingene ibihe biriko biragenda. Ni ukuvuga rero umurimyi umunyagihugu arazi kubera kuva kera barima arabona ati hageze guteragira cyangwa ntaragera, kuko na cyane cyane ari igihe ibyo Ijebu ivuga usanga atari byo. Rero kenshi bakurikiza ibyo bagendereje.
nk'ubu abateragira ibiharage mu bitoke barabiteragiye barabiteragira kuko barazi yuko naho imvura yasubira hejuru ibitoke biba hagumamwo akabombera kandi biguma ari igitutu. Abateragira no mu gipimo niko kuko hariho nk'ibitoke barazi ko nta kibazo babiteye, hariho ibirayi, hariho ibigori. Rero urumva abarimyi basanzwe bazi kugendereza, ugasanga rero baramaze kuba bahinga no gusumba mbere abahinze, ugasanga kubera bagiye babikurikirana baramaze kumenyera, baramenye ibihe. Icyo nicyo navuga ku kijyanye n'akamo ka ijebu. Ku bijyanye n'ivyo ijebu ivuga kenshi ni ukuri ntawovuga ngo byamara ivyo, rero kenshi bihenda kandi bigatuma rimwe na rimwe ababikurikije babihomberamwo. Ego si kenshi rero ivuga byo, nk'akarorero haraciye nk'umwaka canke mwaka n'inusu bigeze kuvuga yuko imvura izohera kare, icyo gihe hari ku mpeshi ati mu kwa kane izoba yaheze abantu barateragira, ariko ngira ngo nicyo gihe twaronse imvura nyinshi rwose irashika no mu kwa gatandatu. Urumva rero kenshi usanga hari igihe bavuga ibitari byo, ariko rero novuga nti baragerageje kuko ubwa mbere ho wasanga bavuga hafi ibitandukanye, ariko ubu n'imiburire urasanga harimwo ukuri gutonya rimwe na rimwe. Ego nibaza rero ko nayo nyene ijebu ikwiye kuraba ikamerera ivyuma vyayo ikaza iravuga ukuri, ikabutanga nyene information zirisize, kuko kenshi harimo amayeri batarafote iriho kuko bimeze niko twabivuga. Mu gusozera uwo muhinga w'indimo arahanura ariko abarimyi uburyo bukoresha amakuru ikigo ijebu gitanga kugira abagirira akamaro. Uyu muhinga w'indimo akaba kandi atanga n'impanuro kuca abarimyi bokora muri kino gihe isi yose ihanzwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ku kibazo cy'uko abarimyi bakurikiza amainformation atangwa na ijebu, ni ukuri twabanza kwibaza ni bangahe banayumva, ko kenshi bayavuga mu makuru kuri televiziyo. Nibaza ko televiziyo nazo mu Burundi nta 5% ya population yoba ifise amateleviziyo cyangwa n'imivuwari n'imwe. Rero no ku maradiyo ibice bimwe bimwe n'iradiyo y'igihugu bayihevye kera ko bitumvikanaho. Rero nibaza ko kuvuga ngo abarimyi baba bakurikiza ivyo ivyo bivuga, nibaza ko atari ivyo kuko ni ukuri byumva bake. Hanyuma nabo bavyumva iyo amaze kujamwo ibintu vyo kwihenda bakavuga inkuru zijanye n'ibihe zitarizo, nabo nyene usanga kenshi mu nyuma baca babivamwo ntibabe bagikurikiza izo nkuru za ijebu. Impanuro rero ku barimyi ku kijanye n'ihindagurika ry'ibihe, cya mbere ni uko botera imbuto zirobanuye, icya kabiri bagatera imbuto zera kare, icya gatatu bagakoresha inyavu y'ikirundi n'iy'ikizungu bagatera ku mirongo. Nibaza ko biri mu vyotuma bahangana n'ihindagurika ry'ibihe, kuko wahora urima ibiharage bimara amezi 3 kugira vyere, ukarima ivyera kare mu mezi 2, biri mu bituma uhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga naho imvura igenda hakiri kare ureza. Hanyuma wakoresheje imyavu ukayikoresha neza, naho imvura ikika usanga ntivyuma cyo kimwe na birya utateje na kimwe. Nibaza rero ko bokurikiza impanuro zaba barongoye mu by'uburimyi, ariko rero naho mvuze ko bokurikiza impanuro z'abarongoye mu by'uburimyi, nabyo nyene biracyagoranye mu gihe igihugu kitarashyiraho politike y'uburimyi, gishyiremo uburyo bwinshi, gishyireho abavyigiye
bashobora kuba hafi y'abanyagihugu bakabigisha kuko n'icyo nyine turabona ko ari ikibazo kuko nta babyigiye bari hafi y'abarimyi bashobora kubahimiriza kurima kijyambere n'abahari usanga ari abantu batabyize abo twokwita abamoniteri bo ku mitumba bavuga ko bafasha kinini kijyanye n'uburimyi n'abagoronome bo mu makomine usanga nta buryo bwo gushyikira abanyagihugu b'abarimyi bafise nibaza ko icyo ari cyo nabivugako. Bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije mu duteze abiri mwumvise ukungena abarimyi biteguriye umwaka w'irima impanuro bahabwa n'ubuyobozi bw'ikigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe ijebu hadasigaye inyuma n'abahinga mu by'indimo ku byo bituma barima bakeza kandi bahanganye n'ingorane zituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Nino ngaha ikiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uno munsi giciye giherera. Ishimira abatumire bagize icyo bashikiriza muri kino kiganiro nongera nshimira na mwebwe twari kumwe kuva ku ntango gushika ku mpera. Eloge Divine Mesha mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na Gataga. Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Eloge Divin Remesha, ni kuri iyo nkuru yawe duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022. Nshimire bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya aya makuru ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Nyangurukire cyane mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwane.